kurya n'uwo kuvoma niyibambewe sogokuru niyibambewe nyogokuru niyibambewe sivyo gusa aribaruka akarera ibibondo ararima akagwiza umwimbu arigisha aravura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikibano. Ndabahaye ikaze mwese ku kiganiro Imvi n'Imvanda. Ni ikiganiro mutegurirwa nanje Madame Vanessa. Ni ikiganiro ca mbere ngiye gutangura aho nsoma message z'abanyandikiye bifuza yuko message zabo nozisoma mwijwi riranguruye kugira ngo ndazisangize abarundi n'abarundikazi. Zikaba ari message z'ababa babona ibibangamira iterambere ry'igihugu cacu, ibibangamira imbogamizi mu ncamake zituma tudatera imbere, zituma Perezida agira akazi kenshi, zituma abarundi batanezerwa. Rero mfise message ya mbere uno munsi, nkaba iki kiganiro ngiye kuzohora uwuzoshobora wese kundungikira message yiwe yifuza ko nsoma nkakora ku kiganiro azoyirungika kuri nimero 2424552 hama rero iki kiganiro cuno munsi nagihaye ijambo rivuga ngo abo bibogoye nibo babisesa. Nagihaye ijambo nisunze message nasomye nkabona yuko kuvyukuri umutwe w'ijambo ukwiye kuba ngo abo bibogoye nibo babisesa, kuko ni message ikomeye ariko kandi nibaza ko ari message nziza kuko ni message izotuma bamwe mu ndongozi n'abayobozi bacu babona imbanga ibiriko ivyo bariko biraba babihishijwe babimenye, kuko abanyagihugu bariko bahitamwo kubivuga. Rero yanditse aravuga ngo Museremu ni delegiteri wa documentation intérieure, hanyuma aravuga ngo bosi wiwe aravuga ngo bosi wiwe ni generale iri defense, hanyuma aravuga ngo Generale Gahungu Bertin atwara police judiciaire, Generale Gervain Dirakobucha ministre de l'intérieur, Generale Gabriel Nizigama chef de cabinet du président, Generale Bunyoni ministre wa mbere, Colonel Anastase Generale Agricole, Generale Prime Niyongabo hamwe na Geras Daniel Ndabilabe. Ngabo abagabo bazosubiza abahutu mu buhungiro. Nico gice ca mbere ca message yanditse ngo ngabo abagabo bazosubiza ngo abahutu mu buhungiro. Yongera aca arasigura ngo igituma yemeza yuko ivyo ari ivyo sindiko ndavuga ngo je ndavyemera, ariko kumvo we abona igituma bazosubira mu buhungiro nimvo abona. Aravuga ngo Perezida ntashobora guhindura ikintu na kimwe kubera abo bagabo. Iyo nimvo ya mbere, Perezida ntashobora guhindura ikintu na kimwe kubera abo bagabo. Abantu usanga bakora ubusuma n'ubwicanyi nabari mu mugwi wabo bagabo. Urumva ubwa mbere Perezida ntashobora guhindura ikintu na kimwe kubera abo bagabo, abo ba generale. Hanyuma kandi ngo abantu usanga bakora ubusuma, bwa busuma tuguma twidoga ngo n'ubwicanyi nabari mu mugwi wabo bagabo. Arabandanya aravuga ngo abakozi bose ba leta bahabwa amabanga na Perezida, abakozi bose ba leta bahabwa amabanga na Perezida batangwa nabo bagabo. Ni kuvuga nta mukozi numwe wa leta ahabwa amabanga adaciye mu ntoki z'aba bagabo. Aba bagabo rero bakaba ari nabo bagirante bahitamwo uwo bishakiye, uwo bakunze. Ni kuvuga ufise amaraso mabi kuri aba bagabo nta kazi uronka. Arabandanya ngo nico gituma n'ukoze nabi Perezida amukuye bamutegeka kumuha ayandi mabanga. Kubera ko Perezida aha akazi aba bagabo bipfuje gusa bituma niyo kubera abo bantu baba bahawe akazi byumvikana ko ari abagenzi baba bagabo. Niyo
perezida asanze muri abo bantu hariho uwuriko arakora nabi akavuga ngo ndamukuye, aba bagabo baca bahindukira bakumvisha perezida yuko akwiye kumuha ayandi mabanga, atakumukura mu kazi ahubwo ari kumuha ayandi mabanga. Arabandanya ngo ubu mu kwinjiza mu nzego bakaruhariwe mu kwiba no mu kurenganya baraca no kuri first lady cyangwa première dame. Ubu rero ngo basigaye barondera n'inzira baca ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu bashaka yuko ivyo batashoboye kugondoza perezida umudame acaza kumugondoza. Arabandanya ngo kuko bavuga bati perezida ntazokwanka guha amabanga watanzwe n'umugore wiwe. Nukuvuga iyo babwiye perezida akabikeka akabona ivyo bamubwiye sivyo, ubwo bariko baramubwira ati hakazuyu akabona ntamushimye, baca baca inyuma bakaja kurondera uburyo bavyumvisha madame wiwe ngo abariwe abibwira umugabo, guko bizera yuko umudame niyo abibwira umutambukanyi wiwe ariwe perezida ngo perezida azovyemera. Hanyuma rero ngo baravuga arandika ngo baciye rero barondera uwishikira directement baciye barondera uwushikira directement première dame, uwo nawe yitwa Dr Jean Bosco. Uwo ari mu babilionnaire bo muri kino gihugu. Uyu ngo Dr Jean Bosco ni umwishikira ari hafi canke umugenzi uwo muri presidence, akaba ashobora gushikira first lady. Kubera rero ashobora gushikira first lady, aba bagenerali nibo baca bacako kugira ngo ibitashobotse kuri bo bishoboke biciye kuri uwo mu billionaire. Abantu mwumvire ni billionaire, n'umuntu afise ama billionaire, amahera menshi cyane gose, amahera menshi cyane gose. N'igihugu cyacu rimwe na rimwe usanga nk'aya mahera kidakunze kuyaronka. Hanyuma ngo niwe ngo acashikira ngo muka perezida akumvisha muka perezida ivyo bakeneye gukonvenka perezida ngo abikore. Ngo niwe yanavuze ko ari we billionaire bo muri kino gihugu yakoranye, ngo uyu Dr Jean Bosco nawe ngo yakoranye ubusuma budasanzwe na maire de la ville Giswaswa. Aho ntaho nzi guko je mperuka mu Burundi kera, ngo yarakoranye intuzeye ngo ubusuma budasanzwe. Ndibaza bari mu Burundi mwese bimuna bitahura ngo first lady ariwe première dame azoronka amakuru atariyo. Nukuvuga first lady nabandanya yumvira aba bantu canke yumvira uyu Dr Jean Bosco ku majambo aba yatumwe n'aba bagabo, bazomuha amakuru atariyo, bariko baramuhenda kugira aje gukonvenka umugabo wiwe. Ngo first lady azoronka amakuru atariyo, bazomukoresha amakosa hamwe, ngo bazomukoresha amakosa hamwe bitazomworohera gukosora ikintu na kimwe. Nukuvuga murumva yuko icambere na mbere ngo kizotuma aba bagenerale basubiza abahutu mu buhungiro ngo niki, nuko icambere na mbere nuko twabonye ngo bobo ngo nibo bafata amategeko mu ncamake. Perezida ngo ntashobora guhindura ikintu na kimwe abo bagabo batabishatse. Ivyo rero hanyuma kandi ngo abantu usanga bakora ubusuma n'ubwicanyi nabari mu mugwi w'abo bagabo. Nukuvuga abantu aba bagabo bagirisha ari mu gihugu baratotezwa. Twashaka dusabe perezida umukuru w'igihugu, kandi nashaka nsabe abanyagihugu mwese, nkuko perezida yashirizeho kaya gasanduku k'amakete kari hejuru y'aba bagenerali. Ego mendazi neza yuko hariho ibice bimwe kaya gasanduku k'amakete adashika kubera ko abo bapolisi bakorera aba bagenerali usanga baguma bayugurura bayakuramwo. Ariko harageze n'igihe mutangure guhamagara ndetse mufate n'ingendo muje gusaba umubonano kuri presidence, guko ari nka hamwe ibi vy'ukuri kuba abagabo bangahe bonyene, abagabo badashika n'abagabo 200 aribo bafata decision y'abantu imiliyoni 10 n'izindi, akaba aribo ata muntu numwe ashobora kuronka akazi muri leta badashatse. Perezida akaba adashobora guhindura ikintu na kimwe badashatse.
perezida abonye umuntu w'amakosa akavuga ati uyu muntu ibi ariko arakora si ibyo nkwiye kumukura, yamukura bakamutegeka kumuha kandi kazi. Murumva mu ncamake ntabwo ari perezida, urumva nibo bafata izo ngingo. Rero twebwe twibaza nk'abanyagihugu, abanyagihugu batoye umukuru w'igihugu kandi bizeye yuko umukuru w'igihugu abazotora nabo ngo bamube hafi, ari abazoba bagiye kumugamburukira, atari abazoba bagiye kumutegeka. Je ndemeza neza yuko aba bashingantahe bose n'abashingantahe bazi ubwenge, bashobora kubona ati iri nikosa tumuhanura aha, ariko siniyumvira ko bakwiye kumunyukira hasi bakamutega hirya no hino, bakagomba kumufatira ingingo nka zose. Rero abanyagihugu baramaze gushavura bigaragara, banyandikiye bansavye yuko notangura kugurura ikiganiro cyo kuza ndasoma ibibazo vyabo, nkabisoma cane. Bambwiye yuko mu gihugu, kandi ikibabaje nuko uyu nk'uyu yanyandikiye nawe n'umusendede, mugabo ntashobora kubivugira mu nama y'umugambwe, ntashobora no kubivugira mu gihugu. Nca numva ku ruhande rw'umugambwe ko hari kibazo, nkaca numva ko no mu gihugu indani hose hari kibazo, ariko ikibazo cyo mu gihugu indani c'abanyagihugu batemerewe gutanga ibitekerezo vyabo, ivyiyumviro vyabo ntibivugwe, yatanga na commentaire ntoyi bakamunyuruza canke bakamutwara muri documentation, guhondagurwa, gucuracuzwa, ni ibintu bibabaje. Mwumvise rero yuko ngo abanyuruzwa n'abicwa bari mu maboko y'aba bagabo. Barundi kazi, jewe nagoma ndababwire yuko ku vy'ukuri nk'aba bantu ivyo baba bariko barakora ni ibintu bitukisha igihugu cose, kandi ntitwifuza yuko abari inyuma y'igihugu bagwanya igihugu barondera guhungabanya umutekano w'igihugu bo kwama babikora bisunza amakosa y'aba bantu. Nico gituma nk'abarundi mukunda Uburundi, nta muntu numwe yifuza kubona abantu b'abarundi basubiye guhunga, guko n'impunzi dufise inyuma y'igihugu ni nyinshi, kandi twifuza ko zogaruka mu gihugu. Ni vyiza yuko ibibazo nk'ibi mubishikiriza perezida, ni vyiza yuko nk'abadame boba bakunda first lady, première dame bamuzi, yuko bamushikiriza nk'iki kiganiro akaraba neza nk'uwo Dr Jean Bosco w'umubiliyonea yishikira akamwumviriza, mugabo ntamuhe amatwi yose, guko hariho abantu basesaguza abandi. Mugire rero ibihe vyiza mwese, nizere yuko mugiye kuzohora munyandikira mukampa ibitekerezo tukabandanya ibi biganiro. Murakoze. Umurundi kazi n'uwo gukuya, umurundi kazi n'uwo gusasa, umurundi kazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma. Niyibambewe sogokuru, niyibambewe nyogokuru, niyibambewe sivyo gusa, haribaruka karera ibibondo, hararima kagwiza umwimbu, harigisha arabura aratega